nyimba nakoze naho narigeze kuba nyonga taxi vero bampa 150 wo nyonze n'umutsi nkaba ngeze ku n'urugero ndashaka kuva ko nabaye umukire arenganye cyane kubera navuye niho twashoboye kugendera n'umujene yakoze ibintu bagenzi mu ntangamarano babwira yuko yashinze ONG ABG yashinze Microfinance yashinze Agaseke Fm yashinze Agaseke BTV yashinze Pharmacie Vétérinaire yashinze alimentation yashinze coopérative alima itomata kanazigwiza yarashinzeho centre ifasha les jeunes entrepreneurs n'ama business atandukanye. Donc rero je muze mumva mvuze ati ndateye imbere ni parapo y'iniviriye je ravuye kure ravuye kure nbanga bwati yarifutse kirago. Donc icambe no hamagara abarundi dutera intambwe twiyumvire kuvyerekeye industrialisation kandi amafranga arahari amafranga nayo nyene kandi nta munsi uzogira ngo hageze ko dushinga ama industry oya ahubwo bibanza kuva mu mutwi wacu mu byiyumviro ubu harageze ko dushinga amahinguriro zana imitahe muri benshi kuko mutazi imitahe muri benshi ntibavuna musama wose umutahe muniniya ukora ikintu kinini mutavunitse icyo nakora no kivuga kuvyerekeye kubaka amazu mwarabonye barikana market cyangwa icifuzo ngo mu myaka 60 ngiri bundi uzagubatse bakekara ry'amazu manini amagratte-ciel bije nisha gukunda hakiriwe umuntu yubaka inzu wenyene nta muntu yo kubaka gratte-ciel wenyene avanga ngo yakuye he mugabo kandi n'Urwaruka ntirubona umuntu ateye imbere gwifuze gutera imbere nkawe dutabanje kumenya aho yaciye dutabanje guca mu nzira y'amahwa nyene yaciye mu nawe ntugombe gushika mu nzira nziza utanje guca mu yazi y'amahwa imihanda ibirubakwa bo abakozi sibake naho ntafise igitigiri ngaha imbere yanje ariko abakozi bararenga gato 200 mwama projet yose bararenga 200 wibutse iyo wavuye ukamenya ko no munsi hariho imiryango y'amajana 200 bayakugaho n'ikintu wakira gute kugaho Okay yes tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu amagara meza n'amafaranga je ni yombi sharima kano kanya ni kiganiro kiri special Agaciro Media nkuko mubizi yamirikira bigisha l'entrepreneuriat uno munsi dufatikanije na Agaseke BTV niho twashoboye kugendera n'umujene yakoze ibintu bagenzi mu ntangamarano babwira yuko yashinze ONG ABG yashinze Microfinance yashinze Agaseke Fm yashinze Agaseke BTV yashinze Pharmacie Vétérinaire yashinze alimentation yashinze coopérative alima itomata kanazigwiza yarashinzeho centre ifasha les jeunes entrepreneurs n'ama business atandukanye urumva n'udasanzwe reka rero idonido mutama turamutse tunatuganiriza murakoze cyane reka ndamutse n'abakunzi b'ikinyamakuru Agaseke BTV ndetse n'ikinyamakuru Agaciro Media yego twe dukunda gutanga twipfuriza abantu amahoro amagara meza n'amafaranga n'abatwe kwifurije murakoze cyane kandi amen kandi byose umengura nabizamuka munaguma rondeza tubasabire mu twidoni yego nitwa Ntirama Gervais nkaba ndi umujene entrepreneur nkaba sanzwe narashinze ishira hamwe ABG Burundi ariryo byinshi bikomokako tuza kubaganira mu kiganiro murakoze mutama kuri ibi byose tudondaguye nta nkeka iyi ni réussite y'ubuzima peut-être waragize ariko benshi iyo tubona abantu baragize réussite kenshi nitwitaho kumenya iyo bavuye twadonaguye ibintu byinshi wakoze muri kino gihugu nukuri aho nyirango n'umuntu abaravye imyaka mufise nubwo tutayivuze ariko menga ibi bintu ni byinshi meruze ibintu byo byarakozwe donc biva mu mutwe w'umuntu muta kugira ugera wari wakuze umuntu ameze gute nakoze cyane bo nakuze nk'abandi bantu nyene nk'abandi bana ariko kandi nkura muri jewe numva mfise ifuhe ry'uko no gico nterereye mu iterambere ry'igihugu mu gufasha igitigiri gitari gito cy'imiryango gushobora gushika kuri rugero kanaka nakuze ndavyiyumvamwo hamandiga n'amashure nk'abandi ndetse ndakora n'akazi ka leta jewe mu byo nize n'ivyuvuzi n'ivyuvuzi nakore mu byo kuvura imyaka hafi 10
kuko natanguye ivyo kuvura kuva 2012 nize mu byo gupima indwara laboratoire ivyo nize hama muri kaminuza niga vya soins infirmiers ivy'igiforoma voilà rero nakoze mu magara y'abantu kuva 2012 gushika 2022 mu kwezi k'umunani 2022 niho nashoboye guhagarika akazi ka leta kugira nshoboye kubandanya nkora nisanzuye ibijanye n'ivya entrepreneur canke novuga by'ubudandaji canke byo kwiyungunganya yego kumbure imbere ko tugaruka kuri iyo ngingo wafashe itari isanzwe kujya guhagarika umushahara n'ikintu kitoroshe imbere yaho imbere yuko kumbure unashaka kuri ubwo buvuzi ukiri umwana ukiciga tuvuge ko waba muri ya miryango bavuga ngo niyo mu giti abe na gato ahubwo umva umuryango nava mu muryango ukenye novuga ukenye bo atari cyane mbwa ukenye kandi kubyo kuri kwiga amashuri bitanyoroheye mvuze ati ngo nize kubera nakavyongora nize kubera ubufasha bw'abantu batandukanye nivyo n'abavyeyi banje barimwo mugana nafashwe n'abantu batandukanye bisiba ko rero utamuryango uteye imbere cyane bamuryango uciriritse yego mugabo niga mfise ko nkeneye kuzoshika kure ndayere nize mu mwaka wa gatatu primaire nize inzi kuzokikomesha makuru yego ndarakunda n'indimi cyane kuko ico gihe naciye mbaza ati mbega umuntu akikomesha makuru aba yiziki umva cha wumva nyene bya byiyumviro vy'umwana novuga twita bwifasa illusion naho yari illusion ariko ndabishima kuko vyaratumye ngira umwete kuko vyatumye niga mfise aho nshaka gushika gutyo bituma ngira umwete niga nzi ko nzokikomesha makuru gushika mu mwaka w'10 nazi ko nzokikomesha makuru kuko natora ibintu by'indimi cyane ariko hageze orientation nsanga bampaye etale c'est laboratoire ndararonde kugira rukuru kugira nzi kwiga lettre kuko numva menga kwiga lettre kuko numva menga niyo izotuma ncika umesha makuru nivyo nikora vyibaza biva ariko ni icyo gihe niyumvira sanga iyo lettre ntabampaye ndagira rukuru muga mu nyuma barambwira ko iryo shure bampaye riri Bujumbura naye nashaka gushika Bujumbura cyo ndabiheba rero ganze ko banze ko Bujumbura kwanza ncambona kwiga ivyo by'ubuvuzi rero gutyo vya laboratoire cyane ndabyiga hama ndabiheza hama umva naza muri kaminuza ndiga ivyo by'ubuforoma navyo nyene ndabiheza aho surumva icyo gihe niga kenshi nka kaminuza nayize nkora nize nkora kuri diplome ya laboratoire hari gihe monsieur Jeruve usanga kenshi hari ikintu kiri kashe mu muntu ntaramye ko gifise mugabo ugasanga kiri manifeste ukiri umwana urabona no kurondera amafaranga narakoreye cyane kuko je nakuze mbo mu matafari ahiye amatafari nyine aza muzimu bakisha abanzu niyo nabumba muci kenshi muri vacances niko kazi nakoze imyaka hafi 10 kila misi uje gucikira kugira ngo amafaranga yego sinjari kiraka ko nashaka ko narabumba amatafari nkagira ifuru nkigushiza amatafari ahiye je nyene ibyo bari gwanje ni kuvuga muhira barama ibiti muhira papa yarafise ibiti by'imikaratusi nk'izo gucana donc iyo furu nuvuga je naribumbira nkabumba hanyuma nkaturira nkagusha amatafari ahiye hama nkakora ngo minervare naje do poche ageze kuja kwishuri donc mujya mezi abiri ya vacances abanyinshi tugira jewe n'ayamandi ko ndi ko nabumba amatafari kandi hagera ku muko 9 nahagiye guturira nagurishije nkaca no kaminervare ivyo nabiba nk'imyaka myinshi umwaka wa nyuma mpejeje secondaire ngiye mbanje mu mwaka wa 14 wa laboratoire donc bameze secondaire niho naciye nkora taxi vero aho yo gukora taxi vero nateye imbere umva mvuye zo kubuma amatafari mu kidombi mwibumba nkaza gukoresha taxi vero numva ko nateye imbere numva ati ko mwameze amashure wabucugura kinga uremere waje kunyongikinga uya ntabwo nayo safa kugyo kinga ahubwo narondeye umuntu nkorera akamikinga hama nkamuha versement ku munsi yego Ini muri komere yego donc kuba uranyonza kinga ritari gwawe utanga versement uyu munsi nahugeze yego kuko ico gihe nanyonze kinga mu mwaka wa nyuma ubwo rero maze guheza vacances nanyonze iryo kinga nkaza kwiga ku ishure naciye mpeze ishure ndaronka diplome maze kuronka diplome urumva mico gihe naciye mpigisha akazi nazo diplome cinakorera abawuziriga i Bujumbura nakoze mu privé mu ndaja mukora muri leta yego urumva rero nuko vyagenze dusangize rero iyo ntahe y'ukuntu wafashe iyo risk ndayite ko ari risk uhagarika umushahara wari uhagaritse umushahara ese iyo ngiyo yari yoroshe gufata gamuta ko tuzinanira benshi
Murakoze cyane ninjiye mu kazi ka leta nyezina mu mwaka wa 2014 ni kuvuga ko naheje amashuri mu mwaka wa 2012 naramaze imyaka nkora mu ma privé nisumamwo 2014 nashoboye kuronka akazi muri leta ndabangaje ndi umususitati yego hama ndakora nakoze ku bitaro byo Mivo mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi nahakoze kuva 2014 gushika 2019 2014 gushika 2019 rero nashinze gukora ku bitaro de la police akwishaniki hanyuma ndahakora wakora nk'umuganga bisanzwe utari umupolisi umulaborante ndi umusivile yego hanyuma ndakora icyo gihe 2019 rero natanga gushingishira hamwe ABG Burundi narishinze mva nkora akazi ka leta nkora aho nyene muri hôpital de la police hanyuma umwaka wose urahera 2020 ndahashika ishami ko yashinga imizi 2021 ko yashinga imizi 2022 ijyamaze gushinga imizi cyane ijyamaze no kuvyara imigambi itandukanye nza kavada bayagira mu mwanya uri imbere niho rero 2022 umwaka wa 2022 ibikorwa byamaze kuba byinshi bitakunda ko nshaka kwifatanya akazi k'ubuvuzi nako kazi nkora kazi k'ubuvuzi gasaba umwanya uhagije kwitaho umurwayi ndabona ko rero ari ngombwa ko no hagarika akazi ko buvuzi kugira ngo shobore gukora neza ibi bijanye no kwiyungunganya ariko no byita entrepreneuria nuko hama rero umva kuko namaze kubona yuko byateye imbere nabona ati naho mpavye kazi ka leta ntabwo nzoza kurara ubusa namaze kubona imizigi n'ikirashinga bitera imbere gutyo ndafata iyo ngingo yo guheba kazi ka leta ndagira mise en disponibilité ukishinga rero iryo shira hamwe yego urafise umutaho kwiye cyangwa gushinga ishira hamwe ukoresheje amafaranga kenshi nivyo bije imbere urafise amafaranga cyangwa urafise ikingiro icambe to twomenya ishami nashinze ni ishira hamwe ryo muri société civile donc riri ASBR ASBR rero muri make nturishinga kugira ngo utunge urishinze ugomba kwishura cyangwa kuzana igisubizo cyangwa inyishu ku kibazo kanaka kiba gihanze abantu kanaka cyangwa igitigiri kanaka cy'abene gihugu cyangwa igihugu kanaka kuvuga muri make mu kirundi gikiza nishira hamwe ridaharanira inyungu nishira ridaharanira inyungu za politique niko bavuga mugabo muri make nishira hamwe riharanira inyungu za bene gihugu rero icyo ginda rishinga urumva ko bitasaba umutahe byasaba ivyiyumviro ariko kandi iginda rishinga narishinze hari impamvu icyo gihe byahuranye nuko hariho haba ubushomeri bwinshi mu gihugu cy'u Burundi rero numva menga nafise ko ntegeza gukora ndabice noterera mu bijanye no kugabanya ubushomeri mu Burundi twibukanye tumenyereye ngaha mu Burundi amashira hamwe ashingwa ASBR ashingwa kugira ngo azo kurindira abantu bagira ibyago imba y'imyuzurira bazo kwintervena nyimba ari abahunga bazo kwintervena nyimba donc abantu bazo kwintervena mu bantu bakize ibibazo ariko je ndavuga ati ntabwo twaguma dushinga amashira hamwe afasha abagowe gusa ivo dushinga n'amashira hamwe aza gufasha mu bindi bibazo kanaka mbere aza gukinga ibibazo ko biba kurva ko ndashingwa kenshi hamaze kuba ibibazo aza gufasha kugira ibyo bibazo biveho ahubwo je mbwa tikanshinga ishira hamwe riza gukinga ibyo bibazo ko we naba aho rero ico gihe muribuka ico ndabibukaje gato ico gihe 2019 hati kugaragara cyane ubushomeri bwinshi ndetse na leta ite kubibona ko hari ubushomeri itanga no gutangura kuhamagarira abantu bya entrepreneuria no mu nyigisho za indero barashiramo makuru ibyigwa bya entrepreneuria donc byaragaragara yuko ikibazo cy'ubushomeri cyamaze guhagurukirwa na benshi ico gihe ntabwo ati ishame ryanje mu byo rizokora irifo ko shira imbere ibijanye no gutera agacumu kubumwe mu kugabanya ubushomeri nkabane nagenda shishoza ndakurikirana nsanga ubushomeri kenshi buva ku bintu bikurikira ubwa mbere mu Burundi abagi bariga amashuri benshi biga basanga ubuzi buhari muri make education yari hari yigisha umuntu kugira aze guheponda kuri bezwe y'akazi muri bezwe hakenewe umukozi ariko mu cyo gihe cya 2019 tufache mu byanka 2019 ndi myaka muzi hata kuri ubushomeri ntabwo umuntu yiga kugira aze kwishura hariki donc aze kuzibira ikinogo cyabuze umukozi yiga kugira yige nyenera nk'idiploma hagazoronka akazi ariko ntabwo kari kahari je ndavuga ati rero none ko leta iratanga akazi ariko nta kazi gifise gitanga secteur privé abikorera ivyabo ntabwo ari benshi ariko bavyitaho
mu myaka izina byo bitaho ahubwo benshi bagwanira kuza gukora akazi ka leta iyo benshi bagwanira akazi gukora akazi ka leta n'abazokora muri secteur privé cabo bandi abaza gushinga ibintu privé cabo bandi ku mwanya cawuhereza mu gukora ivyo za leta nyene ariko bitanga akazi ndavuga ati ifo rero ko je ishami ryanje rishira ingufu cyane mu kwigisha abantu gushinga amasosiyete gushinga ubuzi ko duvuze akazi nuko abanza kubaho abatanze imitahe abatanze imitahe nayo habanza kubaho umuntu yumviriye umugambi wa entreprise akawusangiza bagenziwe abo bagenziwe bakazana imitahe bamaze kuzana imitahe entreprise ikabaho entreprise ukibeho rero habanza kubaho abantu bavyumviriye ubwo rero nasanga mu Burundi benshi ntago biyumvira gushinga amasosiyete wasanga amasosiyete yashinzwe abantu bakeyi babaho ugasanga nyene make niyo beshe ko agwana kurondera akazi ugasanga umuntu wese yigisha umwana wiwe aca arondera wa muntu yashinga society ngo mpera akazi mwana wanje niyo tanga akazi ibibanza atabikuzura kandi society irafise igitigi geza ko c'abakozi bivanye naho ibigeza ubushobozi bwayo ndavuga ati rero ifo ko nigisha abarundi benshi bagakunda gushinga amasosiyete no kwita investissement niyo mpamvu ishyamba ya ABG Burundi twaje rigira mission canke uruharanya mukuru ni mission yitwa contribuer à promouvoir l'esprit de création d'emploi et l'esprit humanitaire iyo niyo mission yishira hamwe ABG Burundi gutera agacimo kubumwe mu gukaburira abantu benshi kugwiza akazi no kugira umutima wo gufatana mu nda cyangwa umutima runtu ko twasanze nishira hamwe nivyo zo gufasha muga twasanze abantu benshi bamaze kuba bakenye bashomereye nihagira nugira ikibazo akene gufashwa baba no kwitwa vulnerable bahuye n'ivyago ntibazoronka abafasha ko abo bafashije n'abashomeri baba jeune barakenye umaze gushomera imyaka myinshi umujene urumva ko kuzotera imbere cyo umutunzi babiteye amakenga babiri mizandutse kuko imisi uzomara ushomereye ubandanya ufungwa hari ukwaje no madeni naho uzoronka akazi waracerewe uzobanza kuzibira bya binogo muri make sigwa kuzusanga wiro tuva igihugu kiringo abantu benshi bakenye donc le niveau de vie iri hasi imaze kuba abantu benshi afite niveau de vie iri hasi nuvuga bya bimuga baba kehabwenge banga bafite ingwazo mu mutwe hari abantu muri make bafise ubumuga canke hari abantu muri make bari sense canke novuga ko bemereye gucika bakene bemereye gufashwa nabo bantu bavuka ari bimuga abantu bacika ibimuga abakehabwenge donc abantu bahuye n'ibyago kanaka batihamagariye bariho abantu bashobora kubura mu gihugu rero uci usanga n'umuntu akomeye nawe ari mu vulnerable kubera ubushomeri asabiriza nk'abandi kandi yaritegereza guproduiza hama karonka ivyo bimutunga n'ibyo gufashisha babandi b'ivyago ari ngombwa bagira ivyo vyago nuvuga babashomeri babantuze baba vya bimuga baba fusumwe butandukanye n'abandi nyine afite impamvu zo gukena nyene igariho abantu bafite impamvu atampamvu zo gukena zihari reka tubivuge gutyo hari abantu tutabitahura bariko ningwa tuvyumve none umaze kuba ukomeye ukawayiza n'amashuri kabukomeye byose mu mutwe urakomeye no mu buryo bwa physique urakomeye hanyuma gacukena insiguro wotanga ni yahe tuvugisha ukuri isiguro wotanga gukena yawe ni yahe ashabubira ko buze umutahe naho ngomba nje rero umutahe ni iki hariho no kwita bwifasa capitale ime umutahe novuga d'abord ko uri umuntu d'abord ukabose n'ubwenge ga n'ubwenge n'umutahe n'amaboko n'umutahe no gutambuka n'umutahe donc lo physique yiwawe na l'intégrité yiwawe d'abord physique yiwawe na intégrité yiwawe n'umutahe wa mbere ni capitale haba umutahe nicyo bita capitale ime ariko byose abantu bose barabifise kandi barati voilà hamwe atabifise hanini iki kibazo gikunda kuba ni ikibazo cy'umutahe w'amafaranga oya ubwambere niyo capitale ime d'abord kumva d'abord ko yifise d'abord akavuga ati gira afise umutahe wa mbere n'ubwenge n'inguvu mbuza amafaranga uvuze ko ufise umutahe w'ubwenge rero uca werekana umugambi wateguye n'amafaranga byotwara ugaca werekana ayo ufise nayo ubura aho utangura ayo ufise make ibanze yatanguze kwanza hama we utera imbere buke buke kuri ico kibazo twashinze igisata citwa Sijebo Centre d'incubation du jeune entrepreneur du Burundi kiroza cereka ugwaruka ndetse n'abandi bose uburyo umuntu ashaka gutera imbere atanguje umutahe w'umutwe wiwe kuko nagakumenyesha yuko hari abandi bantu bafise amafaranga nabo bafise capital financier babuze capital ime nabo
ivyo rubizi yes donc urumva hari ababuze umutahe donc wayo mafaranga hano ababuze igikorwa bayakoresha bayafise donc capital ime hari umuntu par exemple ashobora kuba afite amafaranga akaba atamashure yize akaba ashaka gukora umugambi usaba ubwenge wowe uzana ubwo bwenge bwawe nazira amafaranga ntabyo mu bizi ubutunzi barabizi cyaje bita apport and industry apport and industry muri make iyo anzi kirashingwa hari umuntu uvuga ati jewe nta mutaye mfise muganda ndashoboye gukora zino document ndashoboye gutegura zino ibinabiriya bikenewe by'ubwenge jewe reka ngo nino by'ubwenge hama mu mparurira agaciro biciye nje kikumenya mutahe nje bita apport and industry ahangomye kwensiramo nerekana yuko le capital ime umutahe d'abord ukuri umuntu ufise ubumenyi cyangwa ufise inguvu cyangwa murakavuga ati jewe naho ntiza amashure ndafise inguvu zo gukora biriya jewe kanci kumenya mutahe mu buryo nzo gukora bino bintu je ntimuzompemba ahubwo ayo mu mpembe azocika umutahe le capital ime nikiri gikomeye cyane ndakubaze gatoya mutamaje muri yo centre mwashizeho izofasha abajene ivyo bintu byose birimo kuko birimo cyane tutabeshanye les jeunes bimwe mu byabagora nico kintu cyo kwama bavuga umutahe mugabo ugiye kuraba ariko usanga donc hari gukina confiance en soi hari kutagira ubumenyi bw'ibintu byara amafaranga n'ibindi bene byo muri kumuravuga nivyo musanzwe tuzogerageza muri centre d'incubation kwereka ugwaruka les opportunités canka amabakwe ari hampande yabo ndetse nabo nyene bifitiye mugada ashobora kuvyaza umusaruro kubera peut-être kutamenya umuntu ashaka kurondera umuhoro kandi mu kwaha erega mu Burundi ngire ko ngaho nyene murabona ko barundi benshi bamwe bako barirukanga baje hanze wibaza ngo bageze hanze ngo bakora ibiki ni ibinyine gukora mu Burundi gusa ugeze hanze kubera utitwaza ngo leta ubu sinaje cyo kuvamwe kuko usho bavamwe rero baca batera imbere nta kindi navyo nene ndakubaza nta bantu batunze ngaha mu Burundi batagiye hanze batunze cyane nene ugira batunze bose bandi uja hanze rero niryo bakwe ryo kudekuvura cyangwa ryo kubona neza yuko aho uri nyene birashobora gukunda hama kiye twomenya ntimwumve tuvuga gutyo gutera imbere iga ni inzahabu kugira uyishikire uca ahantu hagumye abantu rero bagomba gutera imbere byoroshe bashaka kurota bacitse abatunzi ibanga ryo gutunga ubanza kwemera kuruha utanga urugamba rwo kurondera ubutunzi uzahura n'ibibazo bikomeye cyane utigeze ubona mu buzima bwawe abantu benshi bacika intege rero bashaka ibintu binyaruka nyimba jewe ngeze ngaha naho n'ivyako byinshi bikomeye ntigeze mbona ntatangura ubudandaje haba wicuza ati nengo nkigumye nkora akazi ka leta ibi nayikura nabyo haragera igihe umwe mega wasubira inyuma yes icyo gihe cyo cyarigeze gushikira mutara byaranshikiye cyane urumva umengo uwo bivamo yes ukaka kwita umescro utabwabwira ubyitwa urazi kwitwa umescro Wanyine ucupfungwa yes urumva kushikeze kuko uko akora ibintu havuza gufunga n'ufungo ngumva utazabiheba kandi ngo ngutanguye business ivyo bintu ngo gushikire kubera uko atanga ukora no sinzi ko navuga ko satani canke iki haraza ikintu kigukanga d'abord kuko agira uko atanga gutera imbere haraza imigukanga biza utabwigira ubona imigukanga aho rero ugeze ngaha ucumenya ko umuryango bayoguka imiryango muri make bwo mutera imbere kuko havanaho novuga ibatisina yego kandi ntushobora gusubira inyuma vraiment ni gake aho rero benshi baganirira rero nagakubwira abavyumva ariko barankurikirana bumve neza nyimba je mfise aho ngeze nga ntabwo ndagera kure cyane wanashaka kuko naho ndababwire umuntu agera kure cyane par rapport yiyavuye cyangwa ibihuye n'inzozi ziwe yes nyimba nakoze naho narigeze kuba nyonga taxi vero bampa 150 wo nyonze n'umutsi nkaba ngeze ku n'urugero ndashaka kuva ko nabaye umukire arenganye cyane kubera iyo navuye ariko hari undi muntu nawe yakuze bimeze neza ibi by'iwanje ari bito cyane donc rero je muze mumba nimba mvuze ati ndateye imbere ni parapo y'iniviriye je ravuye kure ravuye kure nbanga bwati yarifutse kirago ariko rero ujya ntufise kirago kenshi no batera imbere muze mu bitohoze neza yego abeteye imbere cyane nabantu bifise kirago ko aratinya kasubira zo kwivuga kirago kandi acakorana umwete cyane akameneka nahura n'ivyo byago n'ivyo bibazo bya entrepreneuria arabirinda kuko arazi nahasubira inyuma naho nyene ntihoroshe yavuye
nanje cyamfajiriye ko nakuriye mu buzima butoroshe byaratumye mpana navyo byose mvuga ati kwisi no gupambana ndagira umwete hama rero yuko urakora ugenda urabona aho wagiriye rere donc wagiye urihendera kuko ubuzima ni separere ntagizo guhenda nabo abantu bateye imbere ugiye kubiraba usanga bagiye bari boma ku bintu ariko muko kwiboma nyene ariko bariga kuko aho ugiriye ikibazo ubu habonye ejo ntwasubira gutinda rero utora umurongo umeze neza muri make rero mu rudandazwa ndugizwe nuko habamwe kuzuri boma ukagenda uriga mu nyuma ugatora umurongo ugasanga rero banye nyene umuntu ariko atera imbere byoroshe nk'abandi mugavye atanga kugorana inkuru yawe nibaza yuko eske mutamubona nk'ubu bamwe mu bagwiza tunga bo Burundi baramutse bubahutse bakaza bashikiriza intaye nk'uko mubikoze nk'abajene cyangwa reka dufate se abajene gusa burya ubukene buri muri benshi nk'abatakaje ivyizigiro gutera imbere mu Burundi bishoboka babona hari cyo byomaraka ivyizigiro bikagaruka ego cha naco bituma nashinze ikinyamakuru Agaseke BTV ijigi intware mu iterambere ndanashinga ni radio mu Yitwa Agaseke Fm ijigi intware mu iterambere kubera iki nafashe ko abo bantu bateye imbere boza bazashinga intahe muri Vyagenze byotuma abantu benshi icambere ntibocika intege kuko ndiko navuga bino jewe ntihabuze aba jeune barenga ibihumbi n'ibihumbi ibi nabayemwo bariko babibamwe no munsi nabo mwenye ko aranyumviriza bamaze kuvyumva bacamba ati bwa bundi nanaka Vyagenze uko birakunda nanje kambandanya kandi tinege byo kunda biratuma dabo bitera intege uri kwa hano ivyago kuko nta numwe atera imbere atari guhana ivyo vyago nagize guhenda nta numwe bireka bishobora kuba byotandukana gusa biva inzu kurakora mugabo muri se ahura n'ibintu bimutera ubwoba birateye ubwoba no kwisi nakobeje by'ubudandaza ntimwumve tuvyirukamwo birateye ubwoba mugabo kandi niyo nzira nziza ushobora gutera imbere mu mwanya muto ariko kandi niyo nzira nziza gushobora guhomba n'ingoga mu mwanya muto nagashuka kajamwo yego ivyo ndakunda kuvyigisha cyane abantu kugira ngo baje mu kintu batahukirwa neza mu byena entrepreneuria mu dandazo niyo nzira nziza yo gushika ku ndoto yawe byihuse cyo kimwe kandi niyo nzira nziza yo kuja mu gasho byoroshe oya mutare reka twigaruke rero utubwire ko mbure uravuye urashinga Microfinance iyo Microfinance nawe yaje gute ko wumva umu entrepreneur bega wa mujene nawe ariko arirondeza ahantu byomworohera bo Microfinance mwumvise dabo kinyamakuru nagishinze kugira kibere ijigi intware mu iterambere kugira ngo baze baragira gute bashinga intahe mugabo kandi n'Urwaruka ntirubone umuntu ateye imbere gwifuze gutera imbere nkawe dutabanje kumenya aho yaciye dutabanje guca mu nzira y'amahwa nyene yaciye mu nawe ntugombe gushika mu nzira nziza utanje guca mu nzira y'amahwa imihanda ibirubakwa ni iki gituma iyo témoignage mpamvuga ati bazashingiza témoignage baguza tunga batubwire ngene babigenjeje nitwifuze kuba nkabo tutazi ngene Vyagenze uko nitwifuza kuba nkabo tutazi ngene Vyagenze tuzobitangura iyo nzira nkiko baciyemwo tubonye ibigoye ntituzomya ko nababiciyemwo dusubira inyuma voilà nje tuma nashinze ico kinyamakuru ni kugira kimenyesha makuru hampande yaho kandi haje muri zo ntahe zaguza tunga tuje kuri Microfinance naho cyakindi nyene abantu bitwaza ngo kuri umutahe nagishinze kugira ico kiveho naco Microfinance nayishinze kugira ngo abene gihugu ko Microfinance keshi bayigira abene gihugu ntabwo irindiriye abantu bateye imbere cyane abantu bose gitangura urudandazwa aba startup Microfinance irabakira mugabo nabo nyene naho nyene babanza kwerekana aho bageze mu kugura konte bakagira mu mvuma tukabona urugezo rwabo rw'ubutunzi rugeze ati niburi uyu muntu akwiye gushigikira ukabona ati no muntu ndamuhaye ingurane ingana gutya yahora kora bino ashusha yagura ibikorwa ashike ngaha nico nyene beshi bacihendako ugasanga umuntu aca mu startup aca mu gitangura urudandazwa agaca agomba ngo atangwe na banki banki ni macroeconomy tugiye by'ubutunzi novuga ni kintu kinini yege kwa n'abantu bamaze gutera imbere bageze kure bafise ingwati zikomakomeye muga kandi n'ibikorwa bikomakomeye
muga microfinance nko ni micro nyene ni ikintu gito ingurane ntonto bahiriza abantu nico aba jeune entrepreneur bishika kora kubagora akagoma guto ku banke ataragera ku rugero rwa banke ho kugura konti mu microfinance hari microfinance bakafashanya ikamukuza imaze kumukura gatera imbere akashika ku rugero avuga ati microfinance ndayirengeye reka ngere kwa na banke nico ifukana kivuge bakimenye banke nizimfuhire oya nugira bumve yuko hari abantu bagendayo atarababo ukikizo kiza kuba haza kugera igihe asaba ingurane muri banke bamusaba ibisabwa gasana kibashwa kuronka kuko banki gusaba ibintu nyene by'urugezo nyene kanaka nico rero naho ntuga tubahubura aba jeune bagwize kugura ntumugene ngo bafite microfinance nanje oya ni sincérité n'ukuri niko bimeze donc nkuri kara kuri iki kiganiro dufate nko muri microfinance yiwawe nakayikarusho ko tuma ko urabitandukanije na banki mugabo nakayikarusho ko tuma na jahandi nkazi wawe akarusho ka mbere nuko ari microfinance mu bayishinze ko je ndi umwe ari umuntu yabanje gucika mu entrepreneur muto azi cyari cyo kubura umutahe kiri cya mbere hamekera akarusho turashiramo education financière turafasha umukiriya wacu mu kumigisha inyigisho ijanye n'iby'udandaji kugira bimenye ntabwo umuhereza cyagenda uya byiza turafata umwanya ko tumutego ko gituma tumutegura agiye agahomba yato duhombye kuko bije tugwa kumwishuza taduhomba tafata umwanya kumutegwa tukamwishuza inyigisho tukashobora no kumwankadra yego muri makere yakarusho nako ikindi naco nuko microfinance yacu yegira abene gihugu kandi turi heshi mu gihugu turi mu ntara 16 wow iki cyose kiratuma abene gihugu boroherwa nako nakandi karusho hamikirenze ngaho turakora ibikoresho kimwe n'izindi microfinance kumure uri karatura bari mu ntara zitandukanye bo ni microfinance yitwa Twikangure Microfinance SA Twikangure yego Twikangure Microfinance murumva ko nizina nagize Twikangure tujane nibi yego wow hama mwaravuye murashinga ibintu bitandukanye gute mwagiye mu vy'amapharmacie vétérinaire donc y'ibitungwa murakoze cyane mutabanarije ivy'amagara y'abantu navyo mwahozemo murakoze cyane iyo Pharmacie dogro yashizwe mu mugambi w'ishyanga ABG Burundi dukoreramo ujanye no gushikira mu vy'uri n'ubworozi domaine agropastorale mu ntumbero rero twiyumviriye kuko mu ntara zo muri sud mu buraruko za Mwaro Makamba twarumvise yuko amapharmacie y'ibitungwa atagwiriye nayagwiriyeho usanga kugira baronka imiti baza kuyahigisha indi Bujumbura canke za Gitega tuvuga ati rero cadre yo gufasha kwegereza abene gihugu imiti bitungwa tubashigike mu by'uru n'ubworozi cyo tuguriye pharmacie mu Kayokwe muri Mwaro mugabo kandi muri ya cadre kandi kugira ngo tugwiza akazi cyo turahamagarira abanywanyi bishira nka ABG Burundi barazana imitahe hama turayishinga muri market twagomba gushikira mu gisata cy'uri n'ubworozi yego donc twabonye mwaragize alimentation atandukanye ariho nka alimentation ejo hawe gato nicyo watubwiraga mutama kuri cooperative nayo yitomati bo si tomati gusa icyo ni kimwe mu bikorwa barangura ni cooperative twashinga ama cooperative mu gihugu cyose d'abord ishanga ABG Burundi rafisa anwanyi batari bake mu gihugu cyose abanywanyi rero kugira ngo tubashe ku kivi tunashikiye n'umugambi wa leta mvye leta nkozi uhamagarira abarundi kuja mu cooperative kuko iyo nzira twabonye ishaka gutuma abantu batera imbere basize ingufu hamwe natwe mu banywanyi ishanga ABG Burundi kwa twiyumvira ko tubashingira boshinga ama cooperative hama tukabashigikira mu nyigisho bakashigikirwa kandi no kuba encadré canke mu gushigikirwa na ya centre d'incubation de jeunes entrepreneurs du Burundi kuko mu bisata byaye hamwe kwa encadrer ama cooperative hamwe no kubafasha guhigisha abashaka dufata mu mugongo gufata mu mugongo izo cooperative bivyo bikorakora harimo kandi kugira ngo bakwize umwimbu tugwize ivyimburwa kugira tugwize tuteze imbere igihugu ama cooperative era mu gihugu cyose mugabo harimo cooperative zimaze gutangura zikademara ibikorwa zimaze no kwimbura amatomati n'ibindi hazinzi ko kivizwe zirakora hazinzi ko zireganya imitazi yubaka muri make rero azokora itandukanye ama cooperative mugabo twagombye ko ama cooperative yacu yokorera ku cyo twokwita chaîne de valeur ari kuvuga iki chaîne de valeur kuvuga iki ni kuvuga yuko habaho ama cooperative nyimba ari 48 mu gihugu cyose habamo les coopératives zikorera mu cyo kwita secteur primaire nuvuga muri production mu gwiza matière première mwimbo nyimba ari cooperative zimbura itomati zirimo itomati ivuga ko haca abindi cooperative nayo izihingura zikavamo nka sauce tomate
je kuba conserver kugira ngo umva imwe ikihingura ibigiye gukora muri secteur tertiaire sinigeno biza mu Kirundi ariko nugira twumve neza yuko si byiza yuko cooperative irimo itomati iyindi gacirimo itomati iyindi tomati oya il faut ko cooperative imwe ikibera isoko iyindi hakabona cooperative ijeje gutunganya ivyo bintu donc imi secteur secondaire ijeje kubitransporta kugira gute kuvyunguruza ibivana aho iyo biri iyo vyarimiwe ibitwara handi cyane ijeje kuvyamamaza donc iyo nayo bace umushira nko muri transport donc muri make rero niziko ni na cooperative ni ibinyamakuru bice bidufasha kwamamaza ibikorwa bikorakora abo bandi hama rero bagaca bakorana na Microfinance TWIKANGURE mu kubahingurane ndakuvuga ni njye umutahe ntawushaka kuba umutahe hama nabo kandi y'amafaranga yabo badandaje bashaka kuyakorera Microfinance donc Microfinance bikirabona movement ibana nzo ikorakora avyumva muri make rero twubatse systeme mu Twikangure ABG Burundi koko tube ishira hamwe riterera agacumu kumwe miterambere y'igihugu no mu kugabanya ubushomeri no mu guhamagarira abarundi gushira inguvu hamwe kuko iyo migambi yose mva tumaze gushinga nitwayikoze twenyene twahamagariyemwo abanywanyi Twikangure ABG Burundi barazana imitahe nico ndakivuye gatoyi mu bijanye na investissement abarundi benshi ntibakunda kucekeye amashare cyangwa ama action cyangwa imitahe banabitinya bamwe akabizana ngo ubusuma ngo abaescroquerie na biriya ariko rero abo barindutse bagatanga imitahe entreprise gatangura babandi batiye nibo baza gusaba ubuzi ngo tubaherubuza abana babo Mutama, jewe ndagane keshi n'abarundi baba hanze y'Uburundi ndakuvuga abatwita aba diaspora benshi iyo bariko barashinga donc iyo bariko barinvestisa mu Burundi baravuga ko biyibwa eske urabona yuko nk'ubu boze bararaba ntabimwe muri ivyo bikorwa muri ko muravuga bimaze kudemara bimaze gukora kandi bigaragara ko biri rentable kubishira mu mikitahe n'ikintu ubona cyo bafasha murakoze cyane bo ivyo kwibwa uburyo bumwe birashaka kwari ivyo ubundi buryo sivyo ati gutkara bisigura mu bisanzwe nivyo hariho bashaka bo vyiba ariko ni bake sibo beshi kamera sivyo none ikeshi bishika rero kuvyekeye vy'ama societe abantu bashaka kuja hamwe bashinge societe bagatanga imitahe mbwa kwera ubumenyi buke bujanye n'ingira ama societe akora n'ingire yunguka babonye umwaka wa mbere batagabuye ngo twahomvye cyabugara societe mu vyakuri y'ukuri iri structure nishaka kugabura umwaka wa mbere ntushalo nuva mu mwaka wa mbere ibikiriki yubaka bageranya amasosiyete n'amasirike yo mu kibano ajya amasirike nta ruwayi bariha nta bakozi bakoresha nta kori bariha ntaki nuvuga ajya amasirike umwaka uheze ni ngombwa bunguke bagabure kuko kubera nta charge bigize bagira abene igihugu beshi rero baritiranya societe na sirike aza mu mutwe kompara sirike ni societe avuga ati je muri sirike naziganya makeyi konje muri Microfinance nzanye mutaye muri Microfinance ho tuje hamwe rero umwaka weze nzoronka meshi alors que atacho kimwe societe mu mwaka wa mbere abahinga barabizi nabandi barabizi imyaka 3 ya mbere imyaka 4 irashobora gushika igahera bataragabura no kurenga sho kurenga bivana niyo societe uko yubatse bivana na klima ikirakoreramwo bivana na secteur ikirakoreramwo bivana environnement économique yico gihe avyumva donc societe iva ku bintu vyinshi societe yashobora kudatera imbere n'ingoga bivuye kuvyikora cyangwa kunyubako yayo cyangwa kumutaye muto cyangwa gutamenya ku manager yo societe nyene kuri baba diaspora y'utugo tubavuga n'ubunye mbagaruke ko gato ndabiga gatoyi bavuga nyine babyumve bumve igituma bishobora gushika kuko nanje n'imitwi Microfinance nashinze n'ibindi hari nk'aba diaspora wanashaka nabo bikunda cyane gushaka imitahe kuba bazi cyo imitahe none mbe n'ubu imiryango yo bicugure kushaka gushaka mu imitahe yakora muri Microfinance uri bicuguruye uretse ko ashaka kuronka umuntu ashaka kugurisha mu byo y'amasosiyete umuntu ashaka gusoma amwe akimva akagurisha umutahe igihe cyari usumwungukira cyangwa asanga afise akeneye yihuta ivyo rero mico gihumo vyifuza twomurabya ko twari ushaka kugurisha ego kuri ico nyine ngakatoyi by'amasosiyete uko iki kintu kirakomeye mu cyumve kirakomeye kintu kuravuga uko niho cubakiye byose kuko kutamenya ko societe yise nk'umutahe uzorinda imyaka canke 4 niyo myaka ije nk'itatu ni ibiharuro abahinga bestima
yuko mu myaka 4 umuntu ashobora kuba yageze ko atanga gushinga imizi agatera imbere muri make correspondana n'ikiringo aho entreprise yamaze kwiga karere kwiga bakonkira kuko by'ubukora abandi babikora kwiga kugira bakibanza kumenya ibyo ukora nawe kandi mu myaka 4 correspondana n'ama erreur ushobora kuzuragira ko utaramenyera azumva ni nk'imyaka ya experience entreprise ugena ya experience kugira n'umukozi akironka akazi atanga experience adakora neza burya na societe iragira experience mu ku rubuga rw'ubudandaji rero muri make ni naho rero kenshi amasose menshi agitangura imyaka 4 canke 3 bakabantu bako runguka baca bugara bamaze kugara rero abanyamitaye baca bibaza ngo bahombye kenshi rakeshi mu promoteur baca bava ko yivye amafaranga ivyo rero nibaza yuko ndamaze kwiga ko donc ubushakashatsi bitari buke ntaza ndabaza nohoza urumva ko maze gushingishira hamwe giha intumbero yo kwiga mu no kugwiza akazi nategeza nanje kuzana bigerageza kubimenya mbega mu Rundi ibijye no kugwiza akazi bipanze gute isika abantu bavyitabira intambamye ni yahe intambamye ni wavuze batinya ko baba escroquer kuko bien sûr nibyo harabaye habagiye bari escroquer abandi mu myaka iheze biratuma abantu bagira ubwoba ariko no munsi ndavye climat d'affaires leta asizeho no munsi ndavye ubutungane buhari ndavye kuntu leta nkozi kabikurikirana uwo muntu azo kwigiscroka uzogende umwitwarire ndavye kuzotunganirizwa jizo no munsi tawotinya ko investisa kuko climat d'affaires no munsi hari ni climat ifavoriza ubudandaji kata muntu ba escroke no ba escroke nawe amateka ari clair yo jamu utungana egije ntibizohera bizokwamaho ubuso buzokwamaho ngo ubikoze Amerika hanwa rero ushaka gukora udanda ntatinye ngo bumuscroka uko amateka arahari ego twumvise mutambe ibyo byose mukora umengo byose byubake kuri ABG ego donc uyu munsi rero wewe nkanyene donc uri mu hotel y'ibi bintu byose mutamuhemba abakozi bangana gute bo abakozi sibake naho ntafise igitigiri ngaha imbere yanje ariko abakozi bararenga gato amajana 2 mwama projet yose bararenga amajana 2 wibutse iyo wavuye ukamenya ko no munsi hariho imiryango y'amajana 2 bayakugaho n'ikintu wakira gute kugaho bo birantera intege kandi nibaze bigatera intege n'abandi kandi ari benshi bimaze gutera intege kuko naje sindi umwe nibumve ngeze ngaho nababwiye ko je nakoje cyo entrepreneur collectif nahamagaye benshi ndi umutwe ndavyiyumvira mugabo kugira ngere ngaha turi abantu benshi baje barashigikira hari abanshikira mu vyiyumviro hari abanshikira mu kuzana imitahe nukuri novuga ko ngeze ngaha tugeze ngaha kubera inguvu z'abantu benshi gusa ni jewe ndumba no mu visionnaire inje imbere yabo nkababwira ibyo twokora hanyuma bakangamburukira bakanshigikira dugakora rero kubw'inguvu twasize hamwe twese tugeze kure sino je ndu nta noshika ndumwe ntaze no shobora oya nukuri niyo mpamvu nohamagara n'abandi barundi apanguza barikorana nibahamagara abandi kandi cizo no munsi abarundi benshi bariko barataha ico entrepreneuria collectif ubu benshi jeje nteguye umugambi ukusaba imitahe abantu benshi baraza vraiment nutwo turashinga indi societe nashinje kuvugira ngaha izovuka mu mwaka uza abanyamitahe ko baraza ku bwinshi n'undi wese yubona ikiganiro kabyi uwari wese aroze ambaje societe ndamubwire sinye kwivugira ngaha bava bayinyiba kuko igeze kure cyane twayitanguye mwaka wa 2022 mu kwezi kwa 3 umva turiko twayimonta igeze kure tuganye imitahe tugeze hafi ku gice c'umutahe usabwa rero umva ari mugambo ugeze kure cyane nibaze dushinga uvu hamwe hanyuma dukore ivyo guhomba navyo none mu masociety ijana yuguruwe niyo yohomba ntiyabura ngo 50% yazo zigibandanya izina zigashobora guhomba ko imvo nyinshi guhomba ivyo ntawe uzoyibuza no hanze amasosiyete arahomba zirabaho zirahomba mugabo ntibica intege aba investisseur umu investisseur w'ukuri umunyamitahe w'ukuri ntatega intege guhomba ahubwo banza kwiga ikino kintu cyahombye kubera iki nico regarukeko abarundi benshi barakunda kuvugira muri rusangi ngo guhomba ngo sosiyete kanaka ngo yarahombye akaga nk'icitwazo kandi hariho nyinshi zateye akabiga nk'icitwazo cyo gutemera ko investissa ngo kinda gacarahombye wamubaza watoje gituma cyahombye ngo ya kumba hari igihe kiba cyana gitahombye ahubwo bene kugikora niyo biyumviriye kucugara bavyumvikanye ko cyangwa se cyahombye ko bakoze nabi cyangwa cyahombye kwere kuri umutahe batongeje imitahe donc guhomba ariko ama societe kuva ku bintu byinshi nze tuba ngo kintu cyahombye tutabanze kumenya igituma cyahombye
yego sinoreka kukubaza kano kabazo ngira dusozera ku twegereza ku musozo we muri karatera imbere mu Burundi kandi urumva wahereye hasi cyane nk'uyu munsi nk'umuntu dufate ari hanze yari yipfuza ku investisa mu Burundi nakayika mu mutera icyambere cyo no bahamagarira nta wahako nka nyina ngo yamahere naho mu Burundi ho hari utubazo turavye iyo twavuye naho tugeze mu Burundi hariho icuka ciza ndavuga icuka kijanye n'udandazwa no kwita mu gifaransa climat d'affaires kuko igikomeye ikiduhasira twese cyo humuriza imitima n'aba diaspora nuko leta yacu leta nkozi iraha agaciro cyane aba investisseurs abashinga imitahi irabaha agaciro kanini cyane karenze urugero bisigura yuko ico cyonyene cyo dutera intege ahubwo tukagwanira gushinga imitahi abari hanze bakazana imitahi abari mu Burundi natwe kandi dushinga imitahi mu byo muri nyeke turonka twiyumviye gutanga imitahi ego mutago gutanga naho bivanye n'uburyo uronka nawe mugabo umuntu wese agwaniye gucika umunyamutahe muri societe kanaka ntunga mu Burundi amahingiro ntagwiriye ntagwiriye kubera iki ntabasha y'imitahe baracakeneye gukora mu bintu byihuta kunguka n'ingoga cyo ta investissement à court terme uri bivyo mahinguriro binini bitwara imitahe myinshi ni kuvuga munze musha y'imitahe myinshi azogaruka nyuma y'imyaka hafi nka 10 myaka myinshi ivyo rero abarundi benshi turakunda ibintu bica binyaruka uri binyaruka naho ntibirama kandi binyaruka bitanga umwimbo muto donc icambe no hamagara abarundi dutera intambwe twiyumviye kuvyerekeye industrialisation kandi amafranga arahari amafranga nayo nyene kandi nta munsi uzogira ngo hageze ko dushinga ama industry oya ahubwo bibanza kuva mu mutwi wacu mu byiyumviro ubu harageze ko dushinga amahinguriro zana imitahe muri benshi kuko mutazi imitahe muri benshi ntibibavuna musamaso umutahe muniniya ukora ikintu kinini mutavunitse icyo nakora no kivuga kuvyerekeye kubaka amazu mwarabonye barikana market cyangwa icifuzo ngo mu myaka 60 ngiri bundi uzagubatse bakekara ry'amazu manini amagratte-ciel bije nisha gukunda hakiriwe umuntu yubaka inzu wenyene nta muntu yo kubaka gratte-ciel wenyene avuga ngo yakuye he muze mutohoze neza hariya hanze ajya amagratte-ciel bubaka usanga ari amasosiyete y'abantu ibihumbi bagiye hamwe bakubaka apartment nini amazu manini y'ama etage manini ya cyane ugasanga nka batatu bajera niveau imwe abandi niveau imwe abandi niveau imwe ugasanga ikintu kinini ya cyane ni abene cyo n'ibihumbi nka 5 mugato nga mu Burundi usanga umuntu agwa kubaka akazu ka wenyene cyangwa probleme yitwa iyo ngaho iwacu no kubera abantu batizera ese batizera bashaka gukorera sikese kwizerana sikese kwizerana kubera ico gihe hari ubutungana hari amategeko abakontra hari nico kino hanze ahubwo vuga ati ni egoisme turikunda apa kutizerana nono namakoze ntigo yasinywe ni contrat babidetermine mu mategeko neza ati twe turubatse gratis na gutya abana kabazogera ibintu biriya amategeko akandikwa uburyo uzanye bungana gutya bikandikwa mugakora ahubwo no kutabiso bwa mbere ni kugira gute ni kwikunda icya kabiri ni kutabimenya njyango ko inabaho basi ega babone bihanze bikogwa ntibagomba kubyiga babimenye je rero nk'umurongo ishira hamwe so civile gihaye intumbe yo gufasha abarundi gukaburira gutera imbere no kumenya ibyo batari bazi ndagerageza kuza ndiye forma nkanatohoza iyo ngiziba ko nkasimbira hanze naho bari gake bishika ndavayo umenye utuntu tari duke ingene bigenda hanyuma nkagerageza bisangiza abandi barundi bene wacu kuko igiterambere ngoma ko dushika ko twese ndi umwe no shobora ndumwe ni byiza ko ndo nk'abandi tugira ivyiyumviro bimwe kandi ni nkuko hari nabandi munsi naje banyespiye aha mu Burundi hariho benshi naje ndabira hakarorero bageze kuri kunsumba ndabarondera nkababwe ati mbwira nge Vyagenze bakanyespa abamfata kuboko nanje mu vyiyumviro ngenda ndaba nje ntacika intege naba ni nkuko naje kandi habandi bandondera ubu kandi nkababwira kandi ko turakora ni kuri no baremesha abarundi hari benshi cyane Rwaruka rwamaze gufata ingingo gutera imbere dukura shira inguvu hamwe kandi turizeye ko mu myaka iri imbere turoshika kure nacyane cyane yuko leta nkozi ikadushigikira murakoze kuri murakoze cyane gusa igihe mufashije kano kandi uyu munsi turi 2023 nko gusaba dufata ugiye nko mahanga umuntu atazi Burundi neza cyangwa igicapo cy'uburundi umbwira ko Burundi bimeze gute gamata cyambere bereka ko Uburundi ari igihugu
cikanguye cikanguye igicapo ca mbere twokwerekana abantu bikanguye icya kabiri turako Burundi bufise amahoro kandi ari Burundi bukene gutera imbere kandi ubundi gizwe n'abantu bose bakangwe atamasinziriye bose bari ku kivi nashaka mbere ncintege umuntu asinziye rero wenyene azokisanga wasinziye wenyene bagenzi barateye imbere jeje ndabizi kuko beshi turabonana beshi baraza ngaha turaganira tureshanja ni kuvuga yuko abarundi nka bose bari ku kivi abasinziriye ni bake nabo nyene bikangure abari hanze nabo bamenye ko Burundi ni nyabagendwa kandi gushinga imitahe imiryango iruguruye ikindi naco uburundi novuga ko ari yuko vierge mu bijanye n'ubudandaji mu buryo bwa business vyese ngiro mu Kirundi mugabo ni igihugu gifise ibintu byo gukora byinshi ubitanguye utangwe nka innovation ico ni ikintu gikomeye cyane ku ba investisseur nigyo riba ko rikomeye yiya aba investisseur bo hanze cyabo mu Burundi babimenye abatabizi noneho hari ababizi nene nimubona ko batera imbere ni musoke ko ari kwa amashantier abarundi vraiment ku kivi mugabo umwanya twamaze twicaye kwe intambara mu myaka myinshi twamazemwo tuwirihe mu kwiruka naho two turatera imbere twirihe cyane kugira muri kano karere ka Afrika ntizisange turi nyuma kuko nibindi bihugu ko batera imbere cyane two turatera imbere mugabo ugerageje ibindi bihugu turashobora ko turatera imbere kugera twategereza ari nje kuraba kuko turi nana ikintu no kwita mondialisation uvyanka ucakureke le système mondial yakujana uvyanka ucakureke mondialisation iratanguye novuga singino visa mu Kirundi ariko isi igenda ku rugero rumwe ni uvuga wowe nutasanga ukuri adapta kumwe n'isi kiragenda uzisanga vyakugoye kuba ku isi vraiment donc nizo rero nibwo twikabure dukore twitange hanyuma tumenye ko ku isi ubuzima no musi yashobora neza cyo kagera nabi mugabo umuntu agomeza kinguvu ariko arakora rero muri make Burundi ko bitera imbere neza nibazana imitahe dushike kure cyane turonka amahinguriro menshi baba jeune bacu bagenda hanze guhigubuza hariya babikorera ngaha mu Burundi abiza amashuri afite ubumenyi babikorera ngaha mu Burundi umuntu anarokite n'abanyamahanga ziko bakoresha ngaha tubakoresha nivyo nyene baza tubakoreshe baduhe ko n'ubumenyi pratique bwabo hama tuvyikorere yego merci ngero keje numva no gushimira cyane murakoze cyane mudusangije ubumenyi bwinshi pe ndibaza ko kubariko bariga mwadupartage ama opportunité muradupartage ubumenyi nizere ko tanumwe za kuraba kino kiganiro asigaye aza gusigara citse intege ahubwo acakanguka kuba nakangutse nawe biramwongereza umuvuduko murakoze cyane bye bye